Ikaze nimba uri mushasha wisanze hano ahantu tubagezaho ibiganiro bitandukanye byo mu buzima busanzwe. Rero uyu munsi tugiye kuvugana kuri bimwe mu bintu bitanu abakobwa bakunda ku basore canke umukobwa abona ku musore bigatuma yumva yoba hafi y'uwo musore, bigatuma umukobwa yumva yokunda uwo musore bivanye n'ibi bintu bitanu aba yakubonyeko, bigatuma umukobwa yumva yokwiruka inyuma. Rero fata akanya untize ugutwi wumvirize ibi bintu bitanu, urabe yuko nawe mu buzima bwawe uwo musore woba ubifise, kandi nusanga ufise ibi bintu uzosanga abakobwa benshi bakuyoboka nawe mu bintu utaruzi. Kandi ibi bintu iyo usanzwe ubifise n'umukobwa ugiye gusaba urukundo 90% ufise amahirwe yo guhabwa urukundo vyoroshe cyane gusumba wa muntu adafise ibi bintu. Rero wowe musore ukwiye kumenya ibi bintu kuko ningira akamaro cyane mu buzima busanzwe. Ubona ko ubuzima tugezemwo umenga ni competition, buri umwe wese abashaka gukundwa na buri wese, rero akora ibishoboka byose kugira ngo yemeze abantu. Rero nawe nk'umusore urakwiye kumenya ibi bintu ukaraba ko nawe woba mu rutonde rw'abandi basore, kitwa umuntu akunzwe, ukitwa umuntu yitaweho cyane. Ikaze rero. Ikintu ca mbere rero iyo umukobwa yakikubonye ko gituma umukobwa yumva yo iruhande yawe canke gituma abakobwa bagukunda, ni iyo umukobwa abonye yuko uri umunyabwenge w'abantu aba ari abahanga mu buzima busanzwe. Iki kintu ntushobora kugitahura, ariko reka ndaguha akarorero gato. Abakobwa barakunda umuntu yerekana ko afise ubwenge canke yerekana yuko afise ukuntu atahura ibintu. Akarorero gato no guha, uzorabe uriya musore ukiri ku ntebe y'ishure ntaco yari afise, nta kintu na kimwe, ariko ugasanga afise ubwenge bwo mw'ishure. Abakobwa basanga bamuyoboka, abakobwa basanga bamwumva, abakobwa basanga bashaka kumuguma iruhande, ugasanga rimwe na rimwe baranamutemberera, banamusura kubera yuko byitwa ko afise ubwenge. Rero ibaze nimba umukobwa yashobora kwemera kuyoboka umusore ari ku ntebe y'ishure kandi kubera ubwenge bwo mw'ishure, kuko ubwenge bwo mw'ishure butandukanye bwo mu buzima busanzwe. Ibaze rero mu buzima busanzwe ufise ubwenge, ahantu nta mukobwa n'umwe atokwifuza. Wa musore usanga himba udusha, akenshi ugasanga n'umusore ari creative, ugasanga ni wa musore ashobora kwiyumvira akantu hagakora kagatera imbere. Ahaye umukobwa rero wese ategereza kukuyoboka, kubera yuko niyo agiye kubiganira abandi banavuga ati je umushiri wanje canke uriya musore afise mu mutwe yaciye ubwenge. Niki ni kintu rero abakobwa iyo bakikubonye ko bagukunda, kandi muri bo babiyumvisha yuko ari byiza cyane ko bavuga ati urya muntu afise ubwenge tuzogera kure, akatangura kwibona mwabaye aba boss, agatangura kwibona muri ibindi bintu kubera yuko umaze kwerekana yuko ufise ubwenge. Niki kintu abakobwa baragikunda cyane. Ikintu ca kabiri abakobwa iyo bakubonye ko bakwiruka inyuma canke bagukunda, ni ikintu bita confidence, kwigirira icizere. Iki kintu uba wumva umenga no kwiyemera, iki kintu uba wumva umenga hari ukuntu kitameze neza muri societe. Mugabo abahungu benshi bagiye biyemera, bagiye batsindira abakobwa beza, kandi barayamaze baravuga ngo agahungu katirariye canke agasore katiraririye ntikarongora inkumi. Akenshi ukunda gusanga abantu bifitiye confidence, ugasanga nta kintu afise ku mufuko, ugasanga n'umuntu asanzwe, mugabo yageze imbere y'umukobwa canke yageze imbere y'abantu yigira confidence nk'umuntu nyene ari ikintu nyene, yigira igikoko, ugasanga ari calme, ari serieux mu kuvuga amajambo, avuga ibintu bitonze. N'igihe ariko aravugana n'umukobwa ntavuga nyene nk'umuntu akenye canke ntavuga nk'uko asa mu mufuko, ariko avuga nyene nk'umuntu yifitiye confidence, ku buryo yashobora no kwambara impuzu zitazimvye, mugabo ariko aratambuka avuga ati kame mujya musore afise confidence. Ikintu gituma umukobwa yibwira yuko uwo musore ari gitangaza, bituma abakobwa benshi bamwiruka inyuma bibaza yuko uwo musore ari gitangaza, kubera ko rimwe na rimwe ari gihuza wumva ngo ujya mu ngo tugihura nabona umenga no wahatara, ariko tumaze kugendana igihe kirekire nasanze atakintu nyene no kwivyimvya, ariko mwaragendanya. Kenshi rero umusore yifitiye confidence mu bintu vyose, umusore atabwoba bwinshi agira, kwa kundi usanga umusore umenga afise amasoni, umenga afise impuhwe nyinshi. Akenshi abakobwa ibintu babikunda, abakobwa bakunda umuntu yifitiye confidence, bavuga ati uyu muntu hamwe hagize n'ikiba no mwishingikirizaho, hamwe hagize n'ikiba yomvugira, hamwe hagize n'ikiba yongwanirira. Rero iyo umusore afise confidence mu bintu byose mu buzima
abakobwa baramwumva cyane kandi abakobwa bifuza kuba iruhande yiwe kuko bavuga ati ikibazo cyose twogira uriya muhungu yo gitorera inyishu, ikibazo cyose twogira turi kumwe na naka. Cyo ndibaza yuko ntogira ingorane ndende kubera ndi kumwe n'umusore, mugabo umusore ugasanga yaremye ico kintu mu bakobwa kugira ngo bamutabone, kubera wa musore usanga yifitiye confidence, atari wa musore abantu bose bavuga amajambo akaca koma amashi canke ibintu byose ari yego, no wa musore nyine aba yihagarara ko afise intumbero ziwe z'ubuzima, avuga ati jewe ntawe ushobora kunkura kuri ibi. Abakobwa barabakunda cyane. Ikintu ca gatatu, iyo ugifise canke abakobwa bakikubonye ko bakwiruka inyuma cyane canke bagukunda, iki kintu abantu benshi ntibakunda kukivuga ariko kigezweho cyane mwino minsi, kandi mwebwe mwese muriko mwumviriza iki kiganiro ndazi murazi ico iki kintu kimaze. Iyo umukobwa akubonye ko ufise amafaranga, guys, aha hantu nta byinshi no kwirirwa ndavuga, mwese murabizi icyo amafaranga akora mu buzima busanzwe, mwese murabizi icyo amafaranga amaze mw'iyi si. Rero nta mukobwa yo kwiyankisha umusore afise amafaranga. Rero iyo umusore yakoze agakora ikofi, ndakubwije ukuri, aha ayo mukobwa aramusarira, kubera yuko abakobwa kenshi twama tuvuga ngo bakunda amafaranga ariko si kukuri, abakobwa bakunda security. Rero ico babonamo security mw'iki gihe n'amafaranga. Umukobwa aravuga ati none naja mu rugo nkakenera umwana akagwara, azokwivuza n'iki? Naja mu rugo nkakenera agahuzu keza ata mafaranga ahari, ninaja mu rugo nyine nkakenera iPhone, nkakenera ibiki. Ibi bintu bituma umukobwa yumva yokunda umuhungu afise amafaranga, kuko niho ababona security, niho abona yuko ubuzima security y'ubuzima iri mw'ico kintu. Rero iki kintu iyo umusore agifise abakobwa baramukunda. Nta bintu byinshi novuga ko mwese murabizi, nta muntu akunditse cyane nk'umuntu afise amafaranga, nk'umusore afise ibiceri. Rero nk'umusore urakwiye gukora cyane, hanyuma ukagira akakantu ni karite ya mbere abakobwa bakunda kurusha ibindi bintu byose mwino minsi tugezemo. Rero iki kintu abakobwa barikunda cyane, naho benshi batakivuga. Abasanzwe bakora ibiganiro nk'ibi usanga bavuga ngo amafaranga ntiyubaka urukundo. Guys, iyi si tugezemo amafaranga arakenewe cyane, amafaranga arakenewe cyane cyane ku basore, parce ibintu bitera biba nabi. Ikintu ca kane abakobwa bakunda ku bahungu canke bakunda ku basore iyo ugifise vyoroshe yuko abakobwa baba iruhande yawe, ni umusore amota neza, umusore yubatse umubiri, umusore yitaho isuku. Ibi bintu uko ari bitatu birajana, kandi n'abakobwa baba bari kumvise iki kiganiro bagende batubwire muri commentaire. Iki kintu kirakurura abakobwa cyane. Umusore amota neza, umusore yakoze umubiri, umusore yitaho isuku ku mubiri wiwe. Nta mukobwa n'umwe yipfuza gukundana n'umuhungu asa nabi. Wa muhungu usanga yambaye impuzu imwe no munsi yaje akayisubiramwo, yaje akayisubiramwo. Umukobwa abantu ntabakunda, kandi abakobwa iyo bahuye n'umuhungu ijya mbere baramwitegereza kuva hasi kugera hejuru. Ikintu bariko bararaba isuku y'uwo musore, hama bakamwimotereza ukumva ngo uriya ngo isi good perfect mota nabi, ugasanga ariko ajije ibindi bintu bidafashe. Mugabo umukobwa wari we wese arakunda ibi bintu bitatu ku musore. Uko vyogenda uko ariko kose ibi bintu abakobwa birabakurura cyane. Sindiko ndabavugira ariko niko kuri, kandi abahinga bavuga yuko iyo umukobwa akunze umuntu hari ibintu bitatu abanza kuraba, ariko ahanini umukobwa arakunda ibi bintu bitatu ku musore. Sore umota neza, isiga perfect ameze gute, kamota gute, hanyuma umubiri we umeze gute, hanyuma isuku iske yambara gute. So kumva abakobwa bavuga ngo ujya mu type arabegwa, ngo ujya mu type ngo ari smart, ngo ujya mu type vraiment ngo ni mwiza mu bisanzwe, ngo ariyitaho. Rero iki kintu uri umusore gerageza, naho ufise impunzu nkeya canke naho wowe ufise ibintu bike muri biko ufise, gerageze kubyitwaramo neza, parce que hahanze abantu ariko barakuraba ni benshi, abakwitegereza ni benshi. Rero ntiwitesha agaciro. Niki kintu abakobwa baragikunda cyane, bakumva boba hafi y'umusore afise isuku. Ikintu ca gatanu arico cyanyuma abakobwa bakunda, nusanga iki kintu gifise abakobwa bazoba bakwiruka inyuma. Ikintu sinzi aho bihurira n'ubuzima busanzwe canke n'ubuzima bw'abakobwa. N'umuntu w'umustar, umuntu aba yarakoze izina muri ibi canke biriya, canke no muri quartier basi umuntu azwi mu buryo bumwe canke ubundi. Kwa kuntu umuntu usanga azwiho indero nziza, canke kwa kuntu umuntu usanga azwiho
ku kantu kanaka ibi bintu abakobwa babikunda uko waba umeze kose aho iyo umaze kubaka izina canke ukagira ikintu ushika ko mu buzima abantu bakakuvuga uzosanga abakobwa bakwiruka inyuma cane ugasanga nawe umukobwa yitonda nawe umukobwa usanga umenga afise amasoni ariko akumva araryohewe no kuvugishwa nawe kubera ko uri umustar abantu barakuzi kandi ugasanga n'ibintu ukora n'amagafe n'amadega mugabo ugasanga abakobwa barakwemera bivanye nuko ibintu by'ubustar hari ukuntu bifatanye n'abakobwa mu buryo natwe tutazi niko isi yubatse ariko uzobirabe no muri quartier wa musore usanga bamuziho naho yoba bakora ibintu bisanzwe mugasanga amaze kuvugwa n'abakobwa 2 3 4 kunda gusanga abakobwa bamuyoboka cyane no muri korale mu eglise biba bihari umusore aririmba neza ugasanga afise ijwi ryiza canke avuza gitari neza canke batterie canke iki muri eglise baramuzi akunda gusanga abakobwa bamukunda cyane bitayeho mu buzima busanzweho umaze kuba umustar mu buzima busanzwe uko waba umeze kose usa kose abakobwa bakuyoboka rero ngibi ibintu bitanu abakobwa iyo babikubonye ko mu buzima busanzwe bakwiruka inyuma rimwe na rimwe wasabye n'urukundo biba byoroshe cyane ko bakwemerera kubera yuko ibintu bibakurura muri kamere yabo n'ibintu bisanzwe bibarimwo niko basanzwe baremwe rero iyo babikubonye ko ibi bintu baba bavyipfuza kuri buri musore wakoze kumviriza iki kiganiro nimba gikunze usigire like utwandikire muri commentaire murakoze cyane duhure mu biganiro bikurikira ciao ciao